mu bikoko vyo mu mashamba twovuga inyohoshi, impongo n'intare. Inyohoshi rero wayibonye, inyohoshi yari imeze gute? Bamwe bayita inyohoshi, aha mu Rutana bayita inyohoshi, ahandi bayita ingeregere. Yari ibangutse cane. Yego, hakaba rero n'impongo. Impongo nayo yangana gute? Zaraba nini nini. Yego, hakaba rero n'intare. Yego, hagaca haba rero n'inguge. Bazita inguge? Bazita inguge. Ubu rero ivyo bikoko vyarahonye ngaha mu Rutana. Yego. Harahakira amashamba menshi. N'abantu bagahiga. Ubu rero izo mpamvu zisigaye mu kiguhu. Hariya bavuga yuko hari ibimanga vy'Abadagi. Wowe ushobora kugendayo ndibaza yoshobora kuzibona. We nturajayo, no kuvyumva gusa. Yego, hanyuma rero impongo barazikuramwo urusâto rwo guheka abana. Bazibaze insâto zaraheka abana. Kwari nk'uko kw'impene. Insâto barazibamba zigaheka n'abana rero. Izi mpuzu rero tubona zije vuba. Kera bambara impuzu z'ibiti, wakuze arizo bambara bakazikoma rero n'imangu. Yego, hanyuma rero bakazihekamwo n'abana. Mu guheka abana rero barazinyuka zikoroha, bagaca bazisiga amavuta y'inka kugira ngo ntizibabaze abana. Abana rero niko babaheka bakoresheje insâto canke impuzu z'ibiti. Izi mpuzu rero urumva si za kera. Zije ku bazungu. Hari hagura impuzu z'ibiti aho waruka. Izi mpuzu rero zigwiriye cane ubu. Twumva rero yuko wavutse umwaka w'1944 ugasanga abarundi bambara impuzu z'ibiti, arizo bahekamwo abana n'udusâto tw'ibikoko, ntihari kera. Mugabo urumva yuko abarundi bari bafise ubuhinga bwo kwitunganya mu buzima bwabo. Yego, uratwigishije, uratubwiye ingene abarundi bari babayeho aho hambere, nko mu 1950 n'imbere yaho. Yego.